Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyo numwanya mwiza kandi It is a good time once again. twongeye kuronka kuba imbere inyonga z'Imana That we to be before God's presence. kugira ngo tusangire ivyera byayo So we can share the holy thing, the holiness of God. nkuko nijoro kandi twari hano As we were here last night, twashishikaye twibera mu bihe byiza I will cyane continue be in a good time and good moments ijambo ry'Imana and be in the Word of no God kushishikara dusenga and Imana yo continue mw'ijuru praying, worshiping the God in heaven. kubw'ibyo ndabahaye kaze To that I give you once again a welcome muri aka kanya at this time, kugira ngo tusangire amajambo y'Imana so we can share the Word of God tutarinze kusamazwa n'ibindi byose without being distracted by anything else. uno munsi ndazi twese turawuzi Today we all know what today is. We all know what no it is. munsi w'isezerano twashyigiwe n'umwami wacu Yesu It Kristo is the promise we were given by ngo our King abera Jesus Christ b'Imana bose bazohore bakora gutyo that the Holy One should always do this way. bakoranira hamwe That they should gather together kwibuka urupfu rw'umwami wacu to Yesu remember the Kristo death of our King Jesus Christ. ari ryo sangira ryera And tufise uno that's what we munsi call a Holy Communion we have tufise today. ijambo I have a tugiye message or a theme kusangira imbere yuko tushishikara tugenda tugana kushika muri ibyo bihe we want to share as we're getting closer to the Holy Communion. kubemerewe kwinjira mu miga ya kabiri Those who made the qualification in going to the kugira Holy ngo Communion, dushitse uyo muhango that w'isezerano way we can twasigiwe fulfill the n'umwami wacu promise, Yesu Kristo. that we can fulfill the promise received by our King Jesus Christ. amajambo y'Imana tugiye kusangira uno munsi The word of God we're going to share today, n'amajambo y'Imana it's the word of God. afise umutwe ndangamajambo The theme I gave it ugukira is to be healed. niryo jambo tugiye kwigira hamwe ijambo ryo kukira And the theme once again is to be healed. ijambo kukira ripoperanijemwo ibintu byinshi When we cyane say to be healed, this is a broad term with broad messages, meaning hariho ukukira k'uburyo bw'indwara there's to be healed in illness. hariho abakira mu There are buryo those bw'ubuzima who are healed in life. buri muntu inzira yose Each Imana person, the path that imwugururiye God opens for them, ikamushitsa and God allows ku them byo umutima wiwe to wifuza feel what their heart desire. mu mutima w'uyo muntu In the yumva heart of ko that person, they feel akize that they are healed, canke ashikiye or they isezerano feel that they have y'ibyifuzo fulfilled God's byiwe promise upon them. ariko ngomba But I tuganire want us to converse on kw'ijambo the ukukira term to be healed k'umubiri physically, hanyuma no gukira and ko mu then to be mutima healed in the heart. ndazi twebwe abana b'abantu kenshi I know many of us as human beings twarakize kenshi that who were cured for so long will be n'ubu healed. tuzoshishikara tukira Even kuko until now, twagwaraguritse We kenshi continue being twaragwaye healed because we get sick, we get healed, kandi get sick, we get twagenda healed. tugwara tukira And usually we get sick and we get healed. We get sick, tugwara we get tukira healed. tugwara We get tukira sick and we get healed. We get sick Ariko, over and over and over again. uko kugwara But k'umubiri in that being sick in the physical body sense, tugenda tuhura n'amahirwe yo kugenda and we are tukira blessed enough to be healed in those illness, tuzokira that we are healed tukire and we'll be healed tukire and we'll be healed. ariko kukira kusike kuyihereza But till the healing will end. ukukira k'uyu mubiri Because the healing of the body, umuntu yofata akanya because if a person could take a moment or a time, ariko ni wa wundi afise ubwenge bwibuka cyane only if you are wise enough to do this, ashobora kwibuka ngo that uhereye you mu can buto bwanje remember that from my childhood, maze kukira that how kangahe long mu I buryo was bw'indwara healed. If you can remember how long you've been healed. kuko twakize kenshi Because we were healed so many times and over and over and over and over again. n'ubu And even until now, even now, nditeze kukira I am ready to be healed once again. kuko hari ibitagenda neza no mu mubiri Because in my body, something is ariko not going bya well. byizigiro But my faith, n'ubu ndi nabyo even now I ko have the Imana faith izorushiriza intabari that kuko God yantabaye continue save me as it did. haleluya Amen. ndazi umwe wese And I know muri each twebwe person here ibyo byizigiro turabifise that we all have the same faith. kuko tuzi Because uwudukiza we know uwo ari that we the person who healed us kandi who it is. tukavuga ati And we say that uwakoze biriya the one who did that in the past
n'ibindi zo. Even he will do more in the future. Amen. Hariho umugabo That there was a man. nza kuvuga izina ryiwe. I will speak his name. Abatari bake baraza kumumenya. If you know him, you know who he is. Afise izina. That man has a name. Ariko iryo zina. But that name, Je narikuye kwicigisho. I had Sinzi listened. I mwene learned yo. it. I don't know who's the origin that. Ko ariyo nsobanuro y'iryo zina I ryiwe. don't know if the meaning is what I think it is. Uyo mugabo yitwa But that man is called Ntawukira kabiri. that Ntawukira kabiri. Hallelujah. Amen. Ntawukira kabiri. That Ntawukira kabiri, meaning you could never be cured twice. It's a name, but but you couldn't be cured once. Ni wanjanjwa kukukira kwa mbere. Because if you take a day as is, when you cure for the first time, thinking you'll be cured next time. Naciye nkwega iyo zina ryiwe. Because I took his name on the first value. Ndaritwara mu buryo bw'impwemu. And I took the name spiritual wise. Kuri wewe wanjanjwa kukakiza. Because to you who takes salvation as nothing. Niho ryagutse cyane neza. Because that name expands even more. Ubuntu Imana yakugiriye. The grace God gave you. Ukabwanjanjwako. And if you take as nothing. Nguzosubira kukira kandi. Thinking you'll be cured next time. Ayo namahigwe yabakeya cyane. See, those are blessed to the few. Ubuntu Imana yakugiriye urakira. The grace God mu gave buryo you bw'impwemu. Spiritually. Titiriza kuri uko kukira to continue in that healing. Spiritual wise. Ntawukira kabiri. Because nobody can be healed twice. Kumbure ntuzogira ayo mahigwe ya kabiri. Because you think you get the grace second time. Uko kukira. So protect it as you can. Ariko abana b'abantu. But human beings. Benshi. There are many people. Uko kukira ko mubiri. That this healing physically. Bakahaye akaciro kanini cyane. They gave it a great value. They gave it a big word. Kuruta ukukira ko mu buryo bw'impwemu. They put it above healing. Uravye umwete umuntu agira agwaye. If you look the courage you take. Kugira ngo Imana imukize. For God to heal them or heal you. Wobaye ngo ari wo mwete umuntu agira. It's not the same dedication you put in. Kugira ngo akire ahinduke. To change. Akire mu buryo bw'impwemu. Spiritually. Ijuru ryari kuba rito. The heaven will be small. Hallelujah. Amen. Kuko abantu bose bari kwinjira mu Because ijuru. everybody will enter heaven. Kuko kubwo kuniganisha ikira ry'umubiri. Because when you fight it, when you are sick here physically, the way you fight. N'utazi Imana. If you don't know, even if you don't know God. Ugende. Go. Utembere mu bitaro. Go in the hospital. Uzunguruke. And go around the hospital and look. Usura abagwayi. And see this one sick. Na cyane abakozi b'Imana. Especially if you're God's servant. Isusho zabo zirisa. The image look the same. Urabona umugwayi. You will see a person who's sick. Sumukristo. They're not a Christian. Ntazi Imana. They're not atheist. Ariko ari ku kitanda cy'imfiro. But they're on their bed. They're on their deathbed. Uri kuraharengana. When you're passing. Agira uko. They do this. Ujasa n'umukozi. They say that person looks like a servant and they'll call you. Go pray for me. And he says, Sengera. I'm so sorry. Go nsengera. So pray for me. Ukachusenga. And they pray. Numwete w'ububabare gusa bw'indwara. It's because it's the dedication of the pain. Nasengegwa ngo they're not Imana niyamara kumukiza. So when God heals them, ngo arafise n'ikishinga ndahe. That they have a testimony. That is not their goal. Ubwitwararika k'umubiri. But the only goal is the pain in the body. Niryo riri jambo tugomba. And that is the main theme we want to focus on. Tusoma amajambo y'Imana. The word of God. Twumve ikira. We can see that the healing. Y'uyu mubyeyi yakijijwe na Yesu. The healing of this woman who are healed by Christ himself. Ariko mu ikira ryiwe. But in her healing. Turaza kusoma kwanza. We are going to read first. Twumve and then ikira ryiwe. See her healing. Inzira ryaciyemo. The how healing came through. Yagwaye igihe kirekire. Because she was sick for so long. Araruha. And she was tired. Hariho umuntu agwara. See, a person can be sick. Akibagira n'ibyo yasenze. And they forget what they prayed for. Urabona ingumba. Have you seen the person yarize imyaka 30 who cried for 30 years? Imana imuhaye imbanyi. And one guy gave them to give birth or to get pregnant.
ahure n'uburibwe bwiza and to find uburibwe bwiza nyene bukamujya neza to find a pain in your body. Araho avuga ati yopfuma ivamo nikomerere. They might say, I rather abort a child. Hallelujah. Instead of the pain. Urumva umwana w'umuntu ingene? You see how a human being is. Imyaka That for so many yo years, kurira ngo Imana imuhuru they don't byara. cry for you, God's given a child. Ariko uburibwe bw'iminota 20. But the pain of 30 minutes, akavuga ati they yopfuma say, kivamwo I rather abort this nibera pregnancy uko narindi and be as I was in the past, ariko nkomere. but rather be healthy. Urumva umwana w'umuntu. You see the pain of a human being. Reka tusome amajambo y'Imana. So let's read the word of God. Tusome muri Luka. Let's read the book of Luke. Luka tusome igice ni 8. What's in the book of Luke chapter 8? Tuhere ku murongo wa 40 tugeze 46. Luke chapter 8 verse 40 and 46. Aho hari inkuru Here is a ni story. y'umuntu muzi cyane. It's a person that you know the most. Umuvyeyi yakijijwe ingwara y'ubutinyanga. A mom healed by God. Amaranye imyaka 12. And she was sick for 12 years. Mwumve nawe So hear her story. ubugwayi bw'imyaka 12 That the illness for 12 years. bwari bwamaze kumurambira nawe nyene yari yamaze kwirambirwa. She got tired of it as well because she got tired of the Ariko pain. agira ibakwe. But she was lucky enough yumva inkuru ya Yesu to hear the news of Christ. ko atumiwe ku rugo kwa Yayiro. That Christ has been called in a hari umwana gwaye ageze ku mfiro. that to come and see Yesu ariko aragenda kwa Yayiro ku rugo gwe agenda tabare umwana wa Yayiro agwaye. Wumve ubwamuzi bw'uyo mugore yavuze aha. She said here no kwiyahura that either banzi biyabigishwa ibyo bakora byose ndasitanya mpaka whether the black community I'll push through ndamukoreko nta byuhuca nta bindi tena bikisiga imyaka 12 but for 12 years naho kukira not only here can I find cure or find death. Soma uhere kuri 40 ugeze 2 40 kuri 46 from verse 4 to 46. Dusome Luka 8 gice 40 kugeza kuri 46. Yesu akiza umugore arwaye ubutinyanga. Azura umukobwa wa Yayiro. Yesu agarutse ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isinagogi, yitembagaza imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aze imuhira iwe kuko yari afise umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka nka 12 avutse kandi yariko arahwera ariko aragenda ishengero riramubanda 46. Umugore arwaye ubutinyanka 43 niho uri niho ngereza niho uri ubu umugore arwaye ubutinyanka na gatatu bo 43 igice 8 yararwaye nka yarabimaranye imyaka 12 yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutangamwo ingemu ntihagira ushobora kumukiza. 44 amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Ako kanya umugende w'amaraso urakama. 45 Yesu aramubaza ati ninde ankozeko? Bose
bahakanye Petero n'abari kumwe nawe baramwishura baterega mwigisha n'ishengero baterega mwigisha n'ishengero rigutaye hagati rikubanda 46. Yesu aramubwira ati harunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Uyo muvyeyi, so that woman, mumbise yari mu rutonde rw'abantu baca ku rugo kwa Yairo. Was she among those who were going to Jairus' house? Uyo muvyeyi yabaye icyaduka. She came out of nowhere. Yabuza hasi mbusha. That she said, here I will not lose my way. Here I will not miss. Because uko ingwara yari imubabaje. The way her illness was painful for her. Ukurikiye iki kishinga naye. If you follow the testimony or the whole story, ico turaza kukivugako. We speak aya majambo yasomye ngo. We speak shortly about this message when he said ngo yamaze utwiwe twose. That she left everything she had. Atutanga kwingemu. That she was giving it as gifts. Kubapfumu. Kwa muganga b'ikizungu doctors, ahari hose ndacho all she could find looking for cure. Amaze kusitana mu bandi, and when she got with the others, akora kubuyonga bw'impuzu ya Yesu, she touched the edge of Christ's clothing. Yesu arabimenya. And Christ felt it. Ariko uyo muvyeyi, but that woman, akikozeko, the moment she touched the edge, arekuye, and when she let go, agize intambwe zingahe gusa, when she took a few steps leaving, yarumbise mu mubiri wiwe igihindutse. That was a change. Ubwo nyene yumva ukukira. She felt she was healed. Amaraso arakama, ibindi y'amaraso irakama. All the bleeding stopped. Mission y'uyo mukenyezi. Because the mission and goal of that woman yari yo gukora iki? Was to do what? Yari yayombotse. What she was going, yari yamaze kutangura kuyomboka kugiye. Living. Avuga ko yakize mission y'ibirahezi. Because of mission. Ariko Yes. But Christ himself. Avuga uyu muntu by'ukuri yankozeko. Yagize kwizera kukomeye. They have faith. Yankozeko arakize. They have faith that they were cured. Ariko akize umubiri. But they were cured physically. None bimumariye iki? But what is it to them? Reka ndamurondere. But let me look for them. Ndamukize byose. So I can save them two ways. Hallelujah. Amen. Abaza abigishwa biwe. And he asked his followers. Avuga ati ninde yankozeko? Who touched my clothes? Wumvise abigishwa. Not the disciple. Bavuga ati mwigisha. They said a teacher. Abakukozeko ni benshi. Ishengero rirakubanda. Because the crowd is touching you. Because the crowd is bothering you. Everybody is touching you. Kubw'ibyo nta muntu tuvuga ati yakukozeko. We cannot say who touched you specifically. Ijambo ry'Imana. But the word of God. Hasi tusome umurongo ukurikira. The word of God of verse 46. Uyo muvyeyi abonye ati. When the woman saw that. Ataho yoshobora kunyegera hagiriyo. She could not hide and go unnoticed. Iyo haronka. Because if she found a place to live. Ntabwo yari kwiserura. She have not come out. Bibiliya ivuga ati abonye atahariho. Where she saw where she could sneak out from the crowd. Avuga ni isarimi. She said, you know what? Birakazi. She said, no. Ndakwezi nanda. That. She said, I cannot go unnoticed. Soma hepfo. Kuri 47 haravuga ngo wa mugore abonye yuko atayoberanye. Aza ahinda gashitsi. Amwikubita imbere. Amubwira mu maso y'abantu bose ati catumye amukorako nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda amahoro. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
ayo niyo majambo twarondera. See, 47 is the message you are looking for. Uyo mubyeyi amaze kubona ingene abigishwa basiganwa n'ikibazo cya Yesu Kristo ababaza ngo ninde yankozeko kandi aribo bajeje umutekano wiwe ariko ntibazi bari bafokasinze gusa abigishwa no kwa Yayiro ku mwana wa Yayiro ari kumvira bari bagira mu nzira ko hari abandi bari kumvira bagwaye igihe kirekire bamaze kuvuga ati ndiyahurira wumve ubugwayi bw'umubiri ingene buteramwe umuntu ishaka ryo kurinda na kare burya tuvuga ati abapfasoni arinda abagabo data nibo bokwisuka mu bagabo nk'abo ba Yesu na za nkongombyi z'abigishwa ba Yesu muzi ba Petro ba Yohana ukarinduka uri umukenyezi ingwara nimbi umubiri urababaza nta byo mu mpwemu iyo saha uyo mukenyezi yari yitayeho yari yitaye ku bw'umubiri wiwe akire abyumvise amakuru ya Yesu Kristo uko yagiye arakiza kuko cyari igitangaza Yesu Kristo ibikorwa yakoze iyo usomye muri Mariko cyari nk'igitero. He was like an attack. Ibikorwa Yesu yakoze na ni ngombwa Yesu akore muri ubwo buryo kuko kugira ngo in order ashitse icyamuzanye ku isi byasaba ko akora ibikorwa binyiganza isi ihurumbire kumwumva cyangwa no kwiga kumubona kuko igihe kiwe cyari gito kugira ngo akwize ubutumwa hose ibyaremwe byose bihinduke bakira akakiza hanyuma asubire kutegurira abamwakiye bose aha reka tutaraheraheza by'uyu mukenyezi. Before I conclude the woman in story, wumve usome muri Mariko gatandatu. Let's read the book of Mark 6. Mariko gatandatu 53. Mark 6 ugeze 56 until 56. Wumve ingene Yesu yahindishije isi agashitsi. And he had crossed blood trembling in the word. Yesu iyo yinjiye mu kisagara cyangwa igihugu, that when he crossed into a town or a city or a village, wumva ingene abantu bakwiragira imihana yose, the all people of all regions begeranya abagwaye babazana ku nderuzo, they'll bring the sickness babarunda ahantu ku masoko together in the marketplace, bakabarunda ahandi hantu in a place habonerana kugira ngo Yesu niyahaca pass through abagirirwa ubuntu kushobora kumukorako nabo wenyene agirira impuhwe akabasengera abakize. Soma wumve. Aho niho uyo mukenyezi nawe yumvise ayo makuru ariko abera ahandi avuga ati ubu ko namwumvise yinjiye muri iki gisagara kandi numva ko agiye kwa Yayiro. Is my healing place. Mariko gatandatu ku murongo wa 53 kugeza 56 haravuga ngo mutwe w'ijambo Yesu akiza abantu akiza abarwaye benshi. Bamaze kujabuka hakurya bafata imusozi mu ntara y'ige Nazareti bazirika ubwato ku ngombe 54. Bavuye mu bwato
abaho baca baramumenya. 5:5 birukanga impande zose muri ico gihugu cyose umve batangura guterura abarwaye mu nderuso babakwiragirana aho bamwumvise hose. 5:6 kandi aho yaja mu mihana canke kandi aho yaja mu mihana canke aho yaja mu mihana canke mu bisagara canke mu misozi bashira abarwaye mu tuguriro bakamwinginga ngo bamukoreko naho hoba ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa abamukozeko bose barakira. Hallelujah. Amen. Ari wewe ugwaye wamaze kumva iyo nkuru. If you are sick and you heard the story, you heard about this happening far away. Kumva inkuru nabyo birakenewe. Because even hearing the story ari ku inkuru but the news, tubipuriza nziza, the good news wish upon you. Uyo mubyeyi yumvise inkuru nziza, she heard a good news. Arayifata nkangama, and she took as the word. Niyo yamugiriye akamaro. And this news was a big value to her in your healing. Inkuru tubipuriza. So the news wish upon you. Kugwiza muri mwebwe. That the fruit kugwiza muri twebwe. To gain upon us. Naya majambo y'Imana. Is the word of God. Hari umunsi iyo wumvise byose, whenever you can hear, umunsi wayo, iryo jambo, when the time is right, uri imbere uri kuratsa, that you have before God, iryo rizokwibutsa, so that will remind you, reconnect na mpwemu Yesu, and you could connect to the Holy Spirit, and give you wisdom, gukora ibyo kugororoka, to do what is right. Iyo mwanya, in that moment, uzorokoka muri ico gihe kizoba kigezwe. You'll be saved in your bad time. Uyu muvyeyi yumva inkuru nziza, ayifata nkama, arayigendera. Umunsi ishitse, and when the time was right, when she heard the news, when the time was right, Yesu ashika mu kisagara arimo, and Christ came in your town, yumva ko agiye kwa and she heard that he's coming to Jairus, nawe arahagarara, and she stood up, umunsi wanje and she said, my time is now. Nanje ndagenda, ndamwegere, and get close to him, kuko abandi bakize bakoze ku byonga bw'umubiri, but that is nanje niko nza kubigenda. I must do the same. Ariko aba ayumvise ko inkuru, but the one he heard the news from, baregeranywa n'ababo, bakegeranywa n'abakozi, bakashigwa ahantu, bakinginga Yesu, they'll beg Christ. We wacha Bugatti. But she said no. Oh yeah. She said no. Jewe ibyo byo kubindira ngo abakozi banyingire Yesu. Waiting for all like other did. Ngo banjane. To take me. Oh yeah. She no. Ndabyimenyera. I know what to do. Inkuru ivuga ati, the story, the news said that yaturutse inyuma. That she came from behind. Aturuka Yesu inyuma. She came from behind of Christ. Yinjira mu bandi. She sneaked to the crowd. To where Christ was as us, and she touched him. And she was healed. Tugaruke kuri uyo mupfasoni. Once again, if you look at this woman, tuje sasa kuri uja murongo w'itanu n'indwi mwarimu yasomye. Let's go on verse 7 of Mark. Kugira ngo abariho tumanuka tuhasobanura. So we can explain it in broad. Mwarimu yavuyeho. Oho. Uri hafi na somo ujya murongo. Mwarimu yasomye w'itanu wa 40 wari wa 47. Haravuga ngo wa mugore abonye yuko atoberanye aza ahinda agashitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako nuko akize uyo mwanya. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kugira ngo abantu, so in order for people,
iyi nkuru tuvuga, see, the news, the story we speak about, imwe twahera hejuru the gusoma. half from the beginning we read earlier. Uyo mugore yaragwaye This woman, imyaka 12. she was sick for 12 years. Ngo yahejeje utwiwe twose. That she consumed all she had. Atuhaya She spent all she had. mu bapfumu, Gives to the mu witchcraft, baganga, witch doctors, n'abandi bari bamaze kumubona many ko others have seen her and ari seen her, soko ryabo ry'uburiro. and they find a way to make money out of her. Buri muntu azi icyatsi This person who knew, yavuga ati harya they would say, there, haramera. grass grows. Umubwira turamuvura It's a gusa God tell you can cure her, muhabura isogoro z'abana. and you find money. Baramumarira ko So utwiwe they spent twose all her ataco money she bamumariye. had without curing her. N'aya majambo And it was this message. amaze kubona When she saw that ko ataho kwihisha, ataho she could kwiyoberanya, not hide or find out to sneak out of the aca crowd, arahindukira, she turned back aza ahinda and she came gashitsi, trembling in fear, yikubita imbere ya and Yesu she fell y'ibirenge before byiwe. Christ, before his presence. Ijambo ry'Imana The word rivuga of God ati says, ngo imbere y'abantu hose before the kumugaragara crowd in the public, ngo abwira she Yesu told Christ, intuma she told the disciples yamukozeko. the reason why she touched him. Uko niko Bibiliya And that's ivuga. what the Bible says. Bibiliya ni ijambo ry'Imana The Bible is the word of God. ryagiye rirandikwa That was mu written. buryo bw'ubuhinga buhanitse. That was written in Iyo Psalm. yandikwa yose Because if- uko If they read the whole story, historia zose if they z'ibikorwa read bya the whole story the Yesu Christ had done, byagiye biraba, the Christ had done, it would happen in his time. Bibiliya yari kuba nini, The ntiyari Bible would be too guteruka. big. Ariko ibindi Rather, bitabo other books, by'ubushakashatsi, other book that's looking that just understand Christ, ibindi bitabo byandika mu other book bwaguka amajambo y'Imana, written in detail of the word of God. niyo saha uyo mugore That, kugira ngo abantu bamenye ko that for people to know that yaheje utwiwe twose mu bapfumu that she left cyangwa mu everything behind, buvuzi, spent that, mu nzira that zose she yahayagize spent everything she ibyiwe had mu in buryo battle bwo with kurondera God. umubiri They are wiwe. looking to find cure physically. Abantu babimenyeye That people they knew aho that. yavugana na Yesu ku mugaragaro, That when she spoke with Christ in avuga ati public, nahejeje he said, I ibyanje spent byose all imyaka my 12, over 12 years. ariko nabonye I found a igitangaza, miracle. ndakukozeko That when you touched ngo me, naciye nkira I ubwo was cured nyene. instantly. In that moment I was cured. Yesu avuga ati And Christ said, mission accomplished. the mission accomplished. Amen. Haleluya. Amen. Yesu avuga ico nico Christ said, that nakurondera. is what I was looking for you. From Wari you. ukize umubiri, Because physically you are ariko cured, wari ugiye but you are living. ejo n'ejo And bundi. tomorrow later on, Umubiri ni uw'umwanya muto, your body is a ariko short tena moment. ukongera ukagwara. But you can be Ariko sick again. nagombye But I want to nakurondere for you kugira ngo nkize that for ubugingo me to cure bwawe. your life. Ndazi ko wagiye I know henshi. you are many places. None ibyo woza kuvuga ngo nikishinga ndaye ngo wagiye mu bapfumu, Can you say it's a testimony? ngo wari mu nzira yo kuja mu ijuru, Can you say there's a part kwari of heaven? kwihana No. kwiwe n'ibindi But that's byinshi There are many Bibiliya things itavuga hano, happening. kuko Bibiliya n'umukozi w'Imana Amen. nakubwira ko ace Because akubwira n'ibindi n'ibindi. There's many things Nawe we that's written. nuko wihanye, Because if you repented, hari ibyahambwe mu makaburi the main thing that's in the grave, yo mu mitima y'abakozi in the heart of God's wahambye ko nyene. the main thing in the grave with the heart Ariko of iyi God's niyo servant. saha But in that time, that moment, y'igiciro imbere y'Imana. it's a time of value for Christ. Abagiriwe iri To bakwe those who are grace enough ryo kukira to be mu cured, buryo bw'umubiri, that physically, bakongera bakakira and they are cured mu bugingo bw'imbere mu buryo bw'impwemu. spiritually. Abo nibo bahigwe They bo are mu lucky ijambo ry'Imana. because the word of God, Nk'akarorero, for example, babembi 10 the bakize bose 10, those who 10 were cured, ariko umwe but gusa only one came back. niwe yakize Only neza, one were cured good kuko enough hariho ijambo yatekerewe. because he was given a message. Wa Yeah. mugore w'umumaraya The woman of umwe prostitute, yasiga Yesu amavuta, the one who brought all the umwe Christ, yamuhanaguza at the end, who was umushatsi wiwe, ahanagura amosozi Was yiwe clean yadondokera clothes. ku birenge Was bya clean. Yesu.
nawe yakize even she was cured. nk'uyu mubyeyi uko The same as yakize this woman was cured. kuko hari ijambo yatekerewe she was given a ijambo message at the end, rizima a message that says, Yesu amaze kubona the pastor saw uyo that mugore this woman w'umumaraya of a prostitute. abo bari kumwe basangira ku meza So when those were together are sharing food, batangarirwa uyo mukenyezi yaza kusiga This is a Yesu woman. amavuta uko yari maraya ruhebwa unless she was a baratangara prostitute, Yesu they were shy, they were amazed. ariko Yesu amaze But God kubona said, when he saw her, yabona ibwina mu mutima w'uyo mukenyezi because he saw through aho her, he ayo saw her. mosozi Because he saw the tears, yava the way the tears coming hariho from. amosozi There are tears ava mu mutima from the heart. akadojotera And it hasi comes down to the ground. adojotera ku birenge And bya they Yesu came the, hariho of Christ. n'amosozi and there are tears ava mu mazi gusa yo mu mutwe that come from the body only. ava mu bwongo And from the amosozi body only. ayo ni amosozi There are y'ubujyajya tears, gusa it's from the body, for nothing. nayo aragwiriye Even gose that tear comes a lot. si kenshi kubona amosozi It's not like amosozi yo mu mutima the tear from the heart aravuga speaks. amosozi yo mu A tear from the mutima heart, arakora it works. ariko amosozi But yo the mu mutwe tear yo of the mu bwongo body gusa itself, ni amosozi Unfortunately, y'ibujyajya it's gusa tear of nothing. ni hahandi It is the same place ubona where umuntu you see a person aje ku musaraba ngo aje kwihana asking they repented. aguma aba yeraguza Keep n'amasanamu ku looking, mavideo looking for time in video. abakozi bariko When they are barasenga praying, womenga n'umukinzi they agomba are looking and kuvuduka saying, agende take too long. uyo nta na That kamwe person is kaba nothing. kari mu mutwe canke mu Nothing in bwenge the body and mind. ariko in the heart. umuntu yihanye But once you by'ukuri repent truly, araba inzira yaciyemwo They look the path that came akaraba out. uburemere bw'ibyaha And byiwe they look the way of niko their wa sins. mugore The w'umumaraya woman of yaguze prostitution said, yiyumviye she think jewe she umaraya thinks, ruhebwa muri iki I gisagara am a cyose person in the whole city, kuronga iteka looking for grace. cyo kugira ibihe byiza na To Yesu find good time of Christ. benshi bataronse Many could not find. ndinde So who jewe am I? iri bakwenda rikuye That he this light arira from the Father, amosozi avuye ku mutima that from the heart, ajojotera ku birenge bya I Yesu fall in Christ's Yesu feet. arabibona When Christ ko ari saw it, amosozi yo there were kwicuza tears ko on ari the heart. amosozi yo They from the kwihana heart. hanyuma avuga ati And then he said to her, ibyaha byawe byose that all your bihariwe sins, kandi you are byinshi forgiven in many things. haleluya Amen. tugenda tunyaruka We are going quickly. tufise amigabiro uno munsi Amen. ariko ico ko turavuga But what I'm saying, or what neri we are jambo ryo saying, kukira is what we've got to be mwene healed. data uri hano If you are here, rondera ukukira you are looking to be kuzima healed spiritually. uko kukira kuzima Being healed ni ukukira ku bw'uyu It's to be mubiri healed physically. hanyuma wumve uko And then wakize no mu feel you are mutima healed spiritually as iryo well. ni ryo kira ryiza That was the true ikira healing. ryo kwihana A true healing of abantu repentance. benshi muri iki gihe The many of nowadays, kwihana bisigaye ari the many are repenting. ndazi ko hariho itandukaniro I ryo know kwihana the difference of healing of repentance. abantu bose babayeho kwihana ko So we kwisengera are alive because we're repenting or praying. uranzi imana You say, God, you know me. You say, uransobanukiwe God, you understand me. kuruta uko More nisobanukiwe than how I know jenyene myself. ungirira imbabazi That God forgive me. ariko Yesu But Jesus Christ, igihe akiza abanyamibembe 10 when was he in the 10 people were sick with avuga ati leprosy, gende mwiyereka he said, abaherezi go show the priest. haleluya Amen. uyo maraya kazi And the prostitute, yakize she was healed. akira neza She mu was healed buryo in truth. bwo kuharigwa In a way icyaha of for saying, be forgiven. yaronse igihe cyiza cyo kwicarana She n'umuherezi felt time to see by the priest. yicarana na She Yesu sat by akanya Christ keza in a good time. aricuza mu mutima wiwe She regretted in her heart. Yesu kubera ari And Imana because Christ is God, yarabonye mu mutima he saw wiwe through in her ko heart amarira y'uyo mubyeyi that the ariyo tear of that kwicuza woman, that she's regretting her decision, regretting her lifestyle. n'umuntu b'iki gihe And kenshi iyo nowadays, bihanye many times, when we kenshi repent, bihana many when ari they're repenting, imilenzako gusa they're repenting nko as it kukwiza imigenzo but they're repenting like a ariko umuntu tradition. yihanye But a person who repenting in truth, abanza ni igikorwa gihambaye cyane it is kiremeye a work that's hard to do. nta gikorwa kigoye kiremeye nko kwihana
There's no hard work in the repenting. Kugira wihane. That to repent, ubanza kwiyanga. You must hate yourself. Kuko mu kwihana, because as you're hating yourself, uvuga ibintu bikora ku bugingo you bwawe. say things that touch your heart. Niko kwiyanga. That is a true repentance. Ukihana. Because true repentance, you confess your sins. Ukarira mu mutima. And you cry in your heart. Ukavuga ati ese Mana yo mwijuru. Wongirira imbabazi. If only you can forgive me for my sins. Mwumve ijambo uyu muvyeyi yatekerewe tuce turangizako. This woman was given a message. Hanyuma tuze kusengerako. Diri kuri biri onyene 48 verse 48, she was given a message at the end of her confession. 48. Haravuga ngo hamwe muri Ruka igice ca 8. Igice ca 8 kuri 44 ariko tugiye kusoma ku murongo wa 48. Umurongo umwe gusa. Haravuga ngo aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda gusa sa kugenda gusa hari amahoro. Yes. He said go in peace. Not just Abantu go, but go in benshi peace. akugusa Many people just that message. Iryo niryo jambo turondera. That's the message we're looking for. Ijambo rivuye mu mukozi w'Imana. The message from God's Ijambo rivuye kuri Kristo Yesu. From Christ himself. Ngo mwana wanje. Say my child. Genda ukwigera kwawe kurakukijije. That God your faith has cured you. Ugende amahoro. Go in peace. Amen. Uyo mugore yagomba kugenda. The woman was living. Ariko. But kubera yihanganye. Because she was patient. Aronka igihe cyiza cyo kuganira na Yesu. She found a good time to speak with Christ. Aravuga byose ibyatumye amukora. All the reason why she touched him. Yesu avuga ati mwana wanje urakize. My child, you are ukwizera kwawe kurakukijije. Your faith has cured you. Kandi genda. And go. Ngugenda amahoro. And go in peace. Amen. Amahoro abantu benshi. When you say peace, many people. Barayanjanjwako. The many people that can find that peace. Harahukira ingwara. Sometimes you can be cured of an illness. Ariko ata amahoro ufise. But you have no peace. Ukabandanya ubaho. And you continue living. Ndugwaye. You are not sick. Ariko nta amahoro ufise. But you have no peace. Ariko kukira ingwara. But being cured of an illness. Kacutekererwa n'amahoro. And you give to go in peace. Ariko amahoro. But when you say peace. Aho mahoro ari. Where peace is. Kubizera Imana. Those who believe in God. Kubihana. There's repentance. Amen. Utihana. Because if you don't repent, mahoro numubanyi wawe. That peace is your neighbor. Kuko wihanye. Because when you repent, ukatunganya ubugingo and bwawe. you prepare your life, ukagendera mu nzira z'ukuri. And you go in the true path. Kwemu yera w'Imana yorurukira muri wewe. God is saying come upon you in your heart. Akabazananye n'amahoro. And then the Holy Spirit bring peace in you. Amen. Twifuze kugira amahoro. Let's wish our peace. Nta yindi nzira twogira amahoro. There's no way we can find peace. Iyo tutihuje n'Imana yo mwijuru. When we don't connect ourselves with God, kure y'amahoro. We are far from peace. Reka twifuze amahoro ava ku Mana yacu. Desire peace from God. Amahoro atangwa n'abana b'abantu. Peace give me the people. N'amahoro y'akanya gato cyane. It's all temporary peace. Ariko amahoro ava kuri Kristo Yesu. Ariwe mukiza wacu. And that's our Savior. Ayo n'amahoro arama. That is eternal life. Azoturongora. It's for everlasting peace. Hanyuma atushoboza ayo mahoro kugira ngo tubandanye urugendo rwacu tugere tuzogereyo amahoro nguko tugendana n'amahoro hanyuma tuzogereyo amahoro n'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Imana ibaheza tugira tusenga Imana yo mw'ijuru. Aya majambo yagombye kutwigisha iki? The word of God is what is exactly teaching us? Aya majambo y'Imana agomba kutukebura. The word of God tries to warn us. Muko tugenda imisi yacu yose yo kubaho. As you are living your life. Iyo tugiri ubuntu tukumva ijambo ry'Imana. If you get the grace to hear the word of God. Twumvise mpemu ari ico adushinza mu mitima yacu. That puts it in your heart. Iyo tugize intambwe yo kwihana. If you take a step to repent. Cange yo kuza gusaba imbabazi. If you come to seek forgiveness. Hari ibyaha byo kwisengera bakundwa. You are sin, you can pray for yourself. Hariho n'icyaha. And there's a sin. Kikugwa mpaka n'umuherezi. That it's a must only a priest. Only a priest can remove it from you.
nta byaha byose ushobora kubyikura wewe Not ubwawe all urisengera. sins can you overcome. Uriyeza bikakunda. You can repent and it's possible on your own. Ariko hari icyaha kisaba But there's kuganira a sin or some sin is a n'umukozi must. w'Imana. You confess to God's servant. Reka ndagushigikire kandi katoya ariko. Let me tell you one thing for a little bit. Kuko nibyo byeze. Abantu Because benshi that's- basigaye bihanira ku bakozi bo kuri YouTube. Because many repent to YouTube. Abakozi bo muri Afrika, The certain guy from Africa. abandi ngo mfise umukozi wo mu Bufaransa, Some have got our certain abandi ngo guy in mfise umukozi French. wo hariya na Some hariya have ibihugu got byose some uko here and there bingana, outside of country. ariko inkoni yakure muhungu. But a faraway staff. Uzosanga no twekeze umukozi You zahetse. find guys, the network will be out. Ariko Ponsiano ari hambande yawe. But Pontiano is close to you. Tugira tusenga Imana yo mu ijuru. We're gonna pray, amen. Twige kukira. Kuzima. Let's learn to be. Apana kukira kwinusu nusu. Let's learn to be healed. Kukira truly. umubiri. Kubamenye Imana. The No rest of kukira God. inusu nusu. The healing. Reka physically, tukire umubiri. but let's heal Tukire no mu physically mpemu. and be healed spiritually. Hanyuma Be healed tutekere ku fully. ijambo. And Ngo the mwana wanje message that my urakize. child, you are Ngo cured. genda The door and go amahoro. in peace. Hanyuma tugendere And then- muri ayo mahoro. and let's go in our Ava peace. ku mwami wacu Yesu Kristo. From our King Jesus Niho Christ. tuzobaho bazima. Only dedicated to living safe. Mu and mwanya sound. tukiri muri iyi si turindiriye isaha For as long as they're still living in the y'umwami world. wacu Yesu Kristo Amen. kugaruka kutora ishengero. Nimba uriho If you are here, gira intambwe tusenge. I'll take a step to pray together. Nimba uriho gira intambwe If you're tusenge. here, take a step. Tugira tusenge Imana yo mu ijuru. We're going to pray. Wumva hari ico ugomba kwihuza na Kristo Yesu. Turazi ko tufise amiga ya kabiri. We know we have a Tugiye